hambere. Ikiganiro ca kahise, amayagwa, imigirwa n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere. Mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Muriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA, kaze mu kiganiro gihariwe ako hambere cyo kuri uyu wa kane. Abarutse inyuma y'imyaka 90 n'abarutse imbere yaho barumvise indirimbo z'umuririmbyi Evode Ntahonankwa. Abenshi barakunze amajambo n'umudiho wazo, ariko haramwe mu majambo kuri bamwe agora gutahura. Ngivyo bimwe mu byo tugiye kuganira mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane. Umutumire n'umuririmbyi akaba n'umucuraranzi Evode Ntahonankwa. Ndaguhaye mwiriwe n'ikaze mu kiganiro ako hambere. Ndabaramukije mwese muri kumurumviriza iki kiganiro kandi ndakengurutse gose abatunganye iki kiganiro. Il fallait que tu le comprennes. Mireille. Nous avons Indirimbo duherako ni indirimbo y'inkumbu ku mukunzi w'umucuraranzi Mireille. Umuririmbyi Evode Ntahonankwa aratubwira ibyatumye yandika kongera agacuraranga iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo ni histoire vécue. Iyo ndirimbo twiganye jewe na Mireille kuko twari ku ishure imwe twamuhanye mu myaka biga, hanyuma mu mwaka wa mbere tukicarana, mwaka ukurikira tukicara, yaraje tukicarana mwaka uri kuvuga twicaranye imyaka 3. Umva twabaye abagenzi, hanyuma rero turatandukana, wabaye ahandi nanje mbanja mu bindi kintu ndindi kiriketa ati arambara ati naravyibushe narabaye mwiza ubu kandi wagiye utanseze ntazinzi n'iyuri nije nashakishije iyuri je sinamusubije ngo ndamubarire ikete nacinja muri studio nandika Mireille afite kutimamvo ejo efite matwari mu club de musique hamwe ku ishure mu bisanzwe Mireille yava bamuyinga mu giteranye ni bimwe rero uca widanisha nko poème Mireille, tu es noir mais tu es clair, tu es trop légère comme une rondelle, tes seins sont comme des jumeaux d'une gazelle, laissez-moi un temps de pleurer. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo ni mu ntahirize abiwacu, nawe nyene umutumire aratubwira ibihe yarimo igihe yandika iyo ndirimbo. Ivyo bihe bikaba byari bihe bya gisirikare by'imyimenyerezo y'igikomando. Undire nitumire gaburya naratwatse arutambundare ujagukirwara rayirata. Indirimbo ni mu ntahiriza abiwacu, nayiri yanditse ndi mu myimenyerezo y'ikomando, hanyuma kubera ari ibintu biruhisha kandi bibabaje, mari gihe ya myezi 3 muri mu mahema ariyo mutahamwo, nico gituma ukwezi je nakwita umwaka, nico gituma navuze nti ari imyaka 3 ndabona nagahita. Nivyo byo kurenza canke gukungira ni ibikorwa bikorerwa mu myonga, abarima mu myonga ni kugazura, guterera ibyatsi hehe, kutongora, kuturira. Ukuvuga uvuze uti ndi butaka buto buteragira intanage n'umwantu w'amababa. Uteye umuntu umwantu usanzwe ntumukumukuramwo, ntukwega, umukuramwo urawusunika ukawusohokerera inyuma kuko ukwezi ugarukanaho winjiriye umutabura kuruta. Hanyuma rero intanage nzyoyo mu ntango hariko amababa, nukuvuga yuko umwambi mvuga nti nteye nturengana kandi nturi busubiza inyuma, nukwivuka. Hanyuma mfise umutima nk'umutwe w'imfizi, nukuvuga yuko ndarinda hanyuma mu guheza nkaca mvuga ese abatama nasize naho nja gutumira Yesu tuzina nibuka naho rankunda kuvuga naho ubu nto habasanga amazina ntazibangana zihamagara abuzukuru babaho nanka yuko nibuyumva batovuzo kuvuga ngo waducuriye yapfuye kera n'amazina naho nyene abajene bubu canke gwaruka gubu batanguye kubura icyo bisigura nko kubaza gihurege canke wo kubaza abakinoni wo kubaza kanuguru icyo bisigura acamwana rero amazina kugira ntaza takare tuyashiremwe ugasanga hamwe nabo tubana bazwi abandi nabigeze kuba bazwi. Ni mu ntahirize abiwacu, ni mu ntahirize abiwacu. Ugoye nakagoma nzirayena namera banyarukana karyugenze marindu n'amarizo bankitse n'abaranyizigiye bakureze
iyindi ndirimbo tugiye kugaruka ko akaba ari indirimbo umucuraranzi avuga ibijanye n'ikibira ca Nyungwe. Nzokujana murya mukuka nzokujana kwa iyo ndirimbo y'ikibira ca Nyungwe mbere yuko nja muri fanfara nationale mba naciye mu ishuri y'igisirikare twaragenda kugira bijya bavuga mu gukampa mu ishamba canke hehe umyimenyerezo rero igihe twagenda twaragiye mu kibira twahora tugenda mu kibira nico mvuga rero ikibira ca Nyungwe kera rero ntibari bazi ko ikibira ca Nyungwe ari ico mu Burundi bari bazi ko ikibira ca Nyungwe ari mu Rwanda ariko mu Burundi turafise parti ntoyi ariko u Rwanda rufise parti nini ikibira ca Nyungwe itugwahora tujayo kugirayo amyimenyerezo tushitseyo topografi yaho iragoye ntihabona ni sombre ugeze indani twebwe twagemurirwa n'indege rero yari helicopter niho yavuga nti manyoni dugana kaburano kugira ngo idutore atuzadugana davare dukaburano ibyo ni hariya mu cyungarara cy'ibitoke ama nkavugamwe nti ndagusabye we kundenza uvamushika maduceceke urumva banavuga helicopter tuzanire urubere ntibibagire n'impabwa abantu ikintu bita impabwa abantu ndiye nandi ngira nshike shinge n'amashiga hanyuma ndirimba amashamba yanje hanyuma niho navuga nti nzokujana mujya mukubuka n'umuntu yatwaye hariya mu bacu bitoke n'ubana batware ba zamani uzoja bukakazira mihunda n'umutumba uri mu kibira hagati kubera umutumba bavuga yuko ugizwe n'ibuye rimwe urumva uri kuratuduga wowe ufise ikimito canke shimikije kugira ngo uduge umuhunda ni ikintu c'icuma ni nk'icumu hanyuma mukuzo kuturishimikiza hasi ni kazira mihunda kuko nibuye simwivu ushinga ngo ginjire hanyuma ugishimikize utari ntambwe nico gituma bahituwa mutumba wita kazira mihunda ni mikoro tuhashinga insago aho niho twaba mbasha kumenya imashamba ibiti nkacamvuga ibiti umuzo muhanda ivyo byose n'ibiti nabaza ndi hariya nkaca ndavyandika iwacu mbaje kuratijisho nk'abandi uramenya kwikibira ca Nyungwe kitagirwa n'injyeyi vyuvyumve kigendwa n'ingumba yagubashe. Indirimbo ya kane ni indirimbo ivuga ngo nyegera ntite wumve. Evode Ntahonankwa avuga ko yari kagerageza kugwanya ivyo gufatira abantu mu kivunga. Ico natoye nico nabonye ico naravye nico nashimye indirimbo nyegera ntite wumve nashatse kuvuga yuko umuntu atofujaniranya ngo gufata ibintu mu kivunga kugira ngo abihe ico bimaze cyangwa ico birico koresha ne mavuga kugira ngo bikwege umuntu ataramenyereye kuvuga gutyo hanyuma njamvuga nti ico ntayaze nico nashatse no kuvuga byose ko nabibonye mvuga nti ubuzima bwisumeze nk'ici yikiza umuco citse rigatikiza bitutu no kuvuga iki wewe ugiye kwicira igiti utwara imbezi mupanga umuhoro ukicira igiti nanje cikiza umuco citse no kuvuga riricira rigakoresha iki umuco citse iyo uvuze utaho hepfo biracitse no kuvuga yuko uvuze utaho hepfo birakomeye cirije iyo ntiritora rirajaniranya ricwara amashurwe rigatikiza ibitutu hanyuma rigasiga amaho menshi urumva ikintu kijaniranije yuko gitwara iciza akenshi uri naho hasigara n'ikibi uyu mwaka nkubwira je nari mu bandi mu rungano rw'abana no kuvuga icimviro histoire ipasa ku ishuri nka kurya umwana abantu bakundana ari babiri ubandi babiri bakakundana nyene ndetse nshobora kuza gukorera ikibi ngo nuko duhora duhurira mu misa n'abanaka canke tuja guhurira mu isoko ya mvugana umwana wahajiwe mbona ko atari wawe kuko urashobora kuba ufise abana 4-5 basangiye mu papa mama muga akabamwe umwe akaba ikigaba ndacivuga ngo abana banaka bose bameze iki oya n'ujye umwe ari imwe kigaba nkuko mubumvyi w'inzavya atabumba imibindi inzavya n'udukono dutoyi hanyuma imibindi n'ibikono binini mujisha ibindava ntajisha igisenge n'ukubaka ariko indava ngirago naho bihuriye ariko bose n'abajisha umusoromyi w'inanka ntasoromye imbwije ni imboga uramura hanyuma inanka nazo zishorera mu kuzimu naho bihuriye utwara isuka utwara igisonge noneho umuti w'impanga suwimbiri bindwi mu miti rero impanga n'imporogomyi mugabo imbiri bindwi n'ingwara y'inka zero charbon ifatira ku nyama mubari uti ati ndagwaye inkorora ukamara uti imiti mu kabati aho abivanganije agafata ubafashe mu nyama wowe ibona yuko wari kumubarira neza yuko ibintu ni imiti yose atari imwe mu migenzo y'iwacu twe dukomeza imico kama abaho hiyo bagafite imico yabo
ukunzwe n'uca wankwa n'uwaha nukuvuga yuko udashobora gukundwa na bose kandi udashobora kwankwa na bose gaca mvuga nti ntundize ubusa yewe nkundira ntite wumve mugabe igenda guhamagaye ntiko umfu isoni ukaza ukanyumviriza sinda kutegeka aho wicara mu buryo canke mu bubamfu upfe kunyumviriza ikiganiro n'impanuro wumve ingene la globalisation n'est pas toujours valable en amour canke no mu bindi wumvirize yuko kujana ibintu atari byiza nuko rero niko indirimbo yanje sigura nyegera ntite wumve murakoze uyu chawa nuwao ntundize ubusa yewe ntite wumve ntundize ubusa yewe ntite wumve Indirimbo ya gatanu ni indirimbo umuririmbyi yaririmbye asaba Imana ngo imuhanagurire amarira ariko aririra igihugu c'amavukiro c'u Burundi. Indirimbo nise managura amarira indirimbo nanditse 1996 bitumwe na Ministère Jeunesse Sport ngo navuga ngo akahinda karashitse abandi ngo karashize ngo kanatsinda biranditswe muri Bibiliya hari abavuga mu njiri canke igijura abajonjogoye canke Bibiliya ivyo niko babivuga nkavuga ibikona biragwiriye n'akarimbi kakuze ngo wese natahiwe mwe wese niyibeko iyo uvuze ibikona no kuvuga ubushatse kuvuga yuko impfu zakwiriye ibikona uzobibona ahantu henshi hafi y'ibintu hari ikintu capfuye kandi kitashinguwe canke uzobisanga ahantu bataye amagufa haba ibagiro canke hehe no kuvuga ubonye ibikona byinshi no kuvuga hari nakamenyetso cy'ukwara abantu bapfuye hanyuma nakarimbi kakuze ntawo byibagira ico gihe hari crise n'umwe wese watahiwe hari couvre-feu hanyuma hari n'umugenzo bari bamaze kumenyera ububatse inzu wese akagerageza kuduza uruzitiro nkuko umengo gira uti umwe wese natahiwe umwe wese niyibeko ubucuti bwaho hambere ngo bahasengera hamwe n'imvumba n'iminazi ibongeye bagacana imbazi imyiteko bakabaza uza gukira ubwimo agwima ururimi nayirirenze umunwa nkavuga ko kera twavyumvise bitaruko umwe atetse imyaho undi yateka amagoma bagahuriza hamwe baracana imbazi imyikeko bakabaza kandi barasenya umunazi hanyuma rero umwe yuriye uwundi yakirira uwundi nta mwikeko umwana hikatana uwundi umunyeshuri agiye muri interna agiye muri mushure buruhuko buheze abenshi bagenda n'amaguru nta miduga yari bwagwire ushitse bukwiriye mu nzira wadodora ahantu ugeze hose bagacana imbazi bati mwana hari abana baraye ngaha nta kwikeka no gufungura barabafungurira hari nabo baha amata ariko ubu uye cyo kiringo ntivyari bigishoboka n'uwo haye amatangira ntabigira ati ntivuze ibintu impayemo niho cyamvuga nti muhuzuhuza bose nutugira imbabazi managura amarira ndiri igihugu c'amavukiro nkavuga yuko vyiza twogaruka karanga ka kera akabiri nako kakarabwa naho akuzuye bizwi ko katamurikwa ururimi ntigwimirwa n'amaso nimirwa insiguro umutumire atanze kuri izo ndirimbo zitandukanye
nibaze ko zashitse ku nyota abariko baratwumviriza. Reka ndamukengurukire nongere ndamwikibanure yakoze kwitaba akamo twamuteye. Ndasubiye gushimira abategura iki kiganiro bashobora kumenyesha ibyo abandi bahora basaba bakabura aho bavyumviriza. Ndabakengurukiye ko mwashoboye gukurikira, nkibaza yuko byose mwabitahuye mwavyumvise. Se kubasezera ndabashimira. Bye bye. Murakoze. Nino ngaha nyene ikiganiro ako hambere giciye kirangirira. Ndakengurukiye mwewe mwese mwari muduteze yompi, ndababwira nti nagahwane. Cari ikiganiro ako hambere. Imigenzo amayagwa n'imigigo yabo hambere tubiraga abana bacu. Ako hambere.